Karabaye nzana nk'inzoga kwe nzana mbese yego nukuri benshi ni uko umunsi wa durataha mw'ijoro tutsari mbere y'amakamera twaje kubatera inkuru canke kubayagira ibijanye n'ubuzima my friend ubuzima ni burebure. Vyuka TV Vyuka TV umeze neza, je meze neza gose. I'm very happy gusubira kuvugana namwe, ndaryohewe. Ya, uyu ni umugronome murabizi mwarabibonye. Rero uyu nari umugronome, uyu turazinanye kuva kera. Tikera gute tukiri abana ni uko umunsi wa durataha mw'ijoro tutsari mbere y'amakamera umunsi wa durataha mw'ijoro twari kumwe muhira n'ukuri kw'Imana ariko Imana ikura kure n'ukuri hari ibintu umuntu yiyumvira akavuga ati Imana aha nyene vyarabaye nuko rero ndi kumwe n'umuvandimwe wanje yitwa agronome Miburo Johnson akantu ka agronome utagashize ko mwoshwana ego cadushwana narakaruhiye sha warakaruhiye kandi we wizentena ego je ndavyibuka niga yigarara ico gihe wiki ngoza umengo nabanje kujya mu Ntara ngenda mu Kirundo uriyangayika gaje waragiye no mu Kirundo mu Kirundo nagiye yataha muri vacances umwana yaracuye Jose wazawacuye vugisha ukuri yacuye mwaguma kuri zigendagara mwaguma mubona nyene muhi umwana umuravye umenga arahenutse gosugutukana warakaruhiye vraiment nico gituma je nagashize ko vraiment warakaruhiye ndi kumwe na agronome Miburo Johnson umugenzi wanje umuvandimwe wa kera kuva kera twaje kubatera inkuru canke kubayagira ibijanye n'ubuzima my friend ubuzima ni burebure ubuzima ni ishure rirerire ari abantu muza murabona umuntu ukamubona arukwa amuyu ntimuzi kahise kiwe ingene kameze aha abantu bose barafise kahise kabo twe rero n'uyu mujamu turafise kahise kacu twese ibishinga naye vyinshi vy'Imana yadukoreye tutovuga ngo duheze tubivemwo ejo rero niho ari kuranyibutsa ibijanye no gufungura ibintu vyinshi turafise ibishinga naye vyinshi abantu twabayemwo tuvuga ati nukuri turasubiye guhura twahuye rero gute twari twaraburanye tuburanye umuntu yasubiye mana ndamushimire bibo ahantu ari umuntu witwa bibo ndamushimire bibo ahantu ari ko bibo yabaye inzira je nibere muri bisi two turagenda mvuye mu Gihosha nzi no mu Carama nafashe bisi yajya kuri gare du Nord ya Kinama mpura na bibo ngurumva ngo yo ngo waratakaye ngo iki ndambwira mfasha umbwire Johnson aracabaho ngo yego aracabaho timpa nimero yiwe niho hajya rero wabona ndagutelefona nora telefone kandi minota twayaje tudaheza naritonze shiramwa amayinite ya 2000 kubera umuntu naheruka kera Imana ishimwe cyo dusura kubonana twese twarabaye abantu bivyunguka twiruka mwese yiruka nukuri biraryoshe kuko nibi bigura n'umuntu aho wamusize nubari hakiri urumva tuca dusubira guhura nyene asigaye yiruka yarahinduriwe ibihe twese twarahinduriwe ibihe uko biri kose aho turi ni hasa na kera vraiment cyamora ndabivuga mwace mutwe tunabisema mureke tuze turabivuga aho twari kera ni hasa n'ubuko vyogenda kose ntibisa byarahindutse turuguma turahura rero navuga ati foko tuja kuri kamera tubwira abantu ingene Yesu agira neza sinazi ko hariho n'abandi mugabo uyu nyene niwe byakunze canke vyoroshe ko tubiyaga kubijanye n'ubuzima jewe twariganye sinzi kuvyibuka uri kwa Garakiri we rofa we ari kwa Garakiri umve waruciye ubwenge avugisha ukuri yaba mu bambere nari muri Isrago
hajya nari mu hajya ubwana rero uri muri sirago bufise ubwenge hajya nari mu yabira waruciye ubwenge vraiment twiganye 6e umengo warudubuye muga warudubuye kuri Ave Marie warudubuye nari kuri Ave Marie cyangwa kuri Sainte Famille ngo nawe wari wunguruje uvuye mu gatanu nyine yego cenda vyibuka nyuma wocu uragenda wajana bagapetite kwe uri muto prema wewe wize byoroshe nawe yo bana yo injuri ibintu birazana urumva wewe nagusanze udubuye kandi ukuze unkuriye hama jewe ncanza ndi mushasha wowe uragenda uraduga nanje nca ndadubura nce ndavyibuka naradubuye mugane twagumye tubonana tuyaga histoire z'imiryango kuko twace dusanga turi mi oya twiganye twace dusanga umugore wa Muyomba ni nasenge wa Johnson tusha turihuri turahuza nyene tusha tuba umuryango gushika uno munsi rero mutubonya bakunzi ba Vyuka TV byukuri umuntu ava kure jewe nakuze ndi imfuvyi kuva ndi muri primaire ndiga no gushika muri inférieure ndagenda muri supérieure wana shaka n'amashuri ya kaminuza zose je naguma niga nyene ndumunyamigendako je ikintu nibuka uyu twari bato mugabo twamamenga turafise umutima wo gukundana no kwitanaho kwa jende bukuntu twashigikirana mu makosa nitwana bitahura ariko natwe kaye yiwe ugasanga yampaye yangabiye nikaye karamu akambaza ati none bebe nkubu nk'akaruru akangabira ikaramu ego vraiment numva nkabona yanyeretse umutima w'urukundo twamye duhuza vraiment injya muhiri wabo vyahiye je nta musi numwe yari bwaje muhira mugabo jewe kweri nama naje kujya wabo kubera nabubwira ni woze kuza vyiteye kare kweri akibinjya nkajya kweri nkaziba bana yari imfura niwe yakurikirana ibyinjira n'ibisohoka namwarurira abamama batazi ko naruye n'ukuri kwimanuranye mukije ibintu twagiye rero turakurira mu buzima bubi jewe n'ukuri jewe mu buzima bwose nagenda kurira mo sinarinzi ko no kwigurira brochette mu kabare n'ukuri sinarinzi ko no gura brochette jewe ngure brochette nigurire oya vraiment je navuga ati ibi bintu nibindi no bivuga ku bandi bantu kwiguriraho ikintu cyo kunwa nk'ifanta canke ji oya vraiment mugabo biratangaje kubona Nyarucari wa undi nyene narabaye representante gare haleluya narabaye mukuru wa entreprise nkavuga ati entreprise nkakubita ku kidodo vraiment ukabona entreprise ugashaka ku kidodo akari usinya ryanyuma jewe barindiriye ko nsinya ni jewe barindiriye ndibuka wowe turiko turavugana ku partenariat reka jageze ngende baza ni je nzoyisinya ega jewe ari kintu nabajije burya igituma itanakunze gose nyene tare ngwikunda nyene dore kwavuga ni nzoyisinya umuntu wa nyuma oya cyero umuzi tugukorera ikidodo nzambona uraje ngo kamenze neza mbona ura none umuntu bijyambere ego vraiment je nukuri mu buzima twakuriyemo je na jewe uranzi kuntu nakuze nukuri kugira ikidodo ukubita ikidodo abantu barindiriye ataransinyira nukuri kwa Mungu twavuye kure rero nukuri abantu bariko baratumviriza ntibibaze ngo ibintu ngo nugufyina ibi bintu n'ubuntu bw'Imana nibikorwa vy'Imana vyivugira twagiye turaca ahantu henshi abantu baduca intege abantu batubwira ati abantu bakavuga ngo murabayiwayi abandi babita amazina bishakiye uwundi muntu akakuvuga ivyo yishake wewe waza uri kuravuga ngo uri uramubwira ivyiyumviro vyawe akabona ko wasaza akabona kuri baraguza akabona ko umunyarusaku akabona wewe uri kubivugana umutima w'urukundo uri kumubwira ibintu bikurimwo wakabona ko umengo uri kuragira ubuyiwayi wewe gihe wadurasubiramo amajwi y'abapastori usubiramo ku marezo sosio abantu bakavuga ati mbe yasaze uyu muntu ngo yasaze abandi bakavuga ibintu ngo ivyo bintu ngo bigira abantu ngo abantu ngo ntibazi Imana ariwe bifata amasana mu wewe nyene ukavyivugira bakora akazi mugabo rabo abantu bazi Imana ntibakora akazi urabo muri Vyuka ngo batazi Imana ngo iki mama ibintu twacemwe ni byinshi jewe vraiment jewe nukuri
bintuma gutera intege abandi, bintera gutera intege abandi kubera burya umuntu asenga cyangwa umuntu akavuguma ku Imana yamuvuzeko fendo faraba umuntu kandi aravaye akaba umuntu n'ukuri kubera je ndibuka ahariho ibintu by'abagwiza mbuto umbwiye umugwiza mbuto jewe naca mvuga ati niki kintu barakiki iki kintu ukiroze barakijya ucuba umuntu ngira ngo ugendera mu ndege nyene burenze nyene gose ukaguruka ngabo kubera Imana iba yarabivuze ati bizobishikako zobironka ugasanga wowe wabaye umugwiza mbuto kuri certificate bakanika mu agronome Miburo Johnson yavuze ati ako kanurerako ako kavuga ati none aje nembesine dokame dokinama mukinama muri Rwanda kuri vente cyenda abona yari inzu yari kwibarabara abantu bose bahita bayiraba ndakubwije ukuri ugiye no koga barakubona kugiye ko utoga ahantu je barambona done kwagenda ahantu je taba kuri vente na crotire ari taba kuri vente na crotire rero kwibarabara abantu bose baguma babona hari umujama yitwa Kazadi niwe yovuga neza Kazadi man wowe agerageza kwikinga ijoro ukoga atari uko ni mugisha je ndibuka umunsi nagiye ku ishuri umwigisha araho arandaba aravuga ati ngo bajya ngo naho muguma muvuga ngo muri abanyabujumbura ngo uyu muhungu je simara kwa sara munyabujumbura Vyuka TV